Inkomoko y'ayandi madini. Kaze tuzirikanye twese duheze tumenye inkomoko y'amadini atandukanye. Iki kiyago dushimye kukigarukako kugira ngo twese dutahure. Yezu Kristo ati, nanje ndabikubariye uri Petero, no kuri iryo buye nzokubakako ekleziya yanje, n'ingabo za shetani ntizizoyisenyura. Nzoguha kandi imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, ico uzoboha kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzobohora kw'isi cose no mw'ijuru kizoba kibohowe. Turabisoma muri Matayo ikigabane ca 16 kuva ku murongo wa 18 kugera ku wa 19. Shimye guhera kuri uyu murongo kugira ngo twese dutahure neza ivyo tugira tuzirikanire hamwe. Mu ncamake, uyu murongo uratwereka neza ekleziya Yezu wenyene yishingiye ubwiwe. Nibaza yuko ntobigarukako, twese turatahura ko ari ekleziya katolika niyo yasigaranye Petero mweranda. Mbe none kivya ekleziya tuvyumvise, ayandi madini nayo yakomotse hehe? Gushika mu mwaka wa 382 hari ekleziya katolika yonyene, kandi yari imwe gusa, nta budumbidumbi bwariho nko muri kino gihe ca none. Mu mwaka wa 622 niho havuka abamiziliman bashinzwe n'uwitwa Muhammad. Mu mwaka w'igihumbi 520 niho uwitwa Luther yagarariza cashinga idini yise Eglise Lutherienne. Iyo nayo yavuyemwo amadini akurikira: les Anabaptistes, les Menonistes bashinzwe n'uwitwa Simon Meno mu gihumbi 536, les Quakers bashinzwe mu gihumbi 640 bashingwa n'uwitwa George Fox. Abo ba Quaker bavuyemwo les Calvinistes mu mwaka w'igihumbi 541, nabo baca bavamwo les Presbyteriens bashinzwe n'uwitwa Thomas Campbell mu mwaka w'igihumbi 809. Haheze igihe niho umwami w'Ubwongereza yitwa Henry VII canke Henry VII, Henry w'indwi, yasaba umwungere w'ekleziya yuko yomuha uburenganzira akirukana umugore wiwe yitwa Catherine d'Aragon kugira ngo abane n'uwitwa Anne Boleyn. Ico gihe papa yaramwankiye acamubwira ati, ico Imana yifatanirije ntihagire uwugitandukanye. Na jewe naho ndi papa, ubwo burenganzira ntabwo mfise. Umwami amaze kumva uko, yaciye agarariza aca avuga yuko ari wabaye papa mu Bwongereza. Aca arirukana wa mugore babana, aca arongora wa undi yavuga, aca atangura gutoteza rero ekleziya. Niko guca ashinga idini ryitwa Anglikane. Niwe yaza aritorera abarongozi b'iryo dini, mbere aranabemerera no kurongora. Anglikane rero murumvise ukuntu yashoboye kuvuka. Yarahejeje irarandagata cane kuko yavuyemwo amadini menshi. Ubwa mbere, Methodiste yashinzwe n'abagabo babiri, John hamwe na Charles Wesley, hari mu mwaka w'igihumbi 729 mu gisagara citwa Oxford. Hakabaho Les Pitiés, abo bitwa bejejwe, nabo bavuyemwo aba bakurikira: Les Congréganistes mu mwaka w'igihumbi 646, Les Baptistes mu mwaka w'igihumbi 630. Les Baptistes bavuyemwo Les Adventistes hari mu mwaka w'igihumbi 830. Les Penteconistes mu mwaka w'igihumbi 906 bashinzwe n'umwirabure yitwa George Samuel mu gisagara citwa Los Angeles. Les Penteconistes nabo bavuyemwo aba bakurikira: Les Assemblées de Dieu, l'Église apostolique, l'Église évangélique, la mission de l'Église, les Penteconistes libres, la mission évangélique indépendante. Les Adventistes bashinzwe mu gihumbi 830 muri Amerika, bashingwa n'uwitwa William Millen, nabo baca bavamwo aba bakurikira: l'Église chrétienne adventiste mu gihumbi 861, l'Église de Dieu mu gihumbi 865, les Adventistes de la Javelnie mu gihumbi 888, les Adventistes du 7e jour. Les Adventistes du 7e jour bavuyemwo les Témoins de Jéhovah bashinzwe n'uwitwa Charles Taveras, ariko yabashinze mu gihumbi 889. Ico gihe bitwa les Étudiants de la Bible, ariko amaze gupfa mu gihumbi 800 igihe yapfa hari
mu gihumbi novuga ego cane amaze gupfa, hari mu mwaka w'igihumbi amajana 931 baciye biyita les témoins de Jehova, nabo baca bavamwo l'armée de l'éternel canke église du royaume de Dieu, abo dukunda kwita ngo ngingoro y'ivyabona vya Jehova. Reka ngeze aha rero nibaza yuko twese twashoboye kuzirikana aho ayandi madini yavuye, nuko umwanya utubereye muto twari kubandanya, kandi nitwaronka akanya tuzoheza tubigarukeko. Ibi ndiko ndabivuga uku kubera ko hari izindi ekleziya ziri muri maternité zikiriko ziravuka, kuko bobo bazishinga uko bishakiye, iyo mushwanye aca ashinga gwiwe, iyo abonye ko hari ico mudahurizako aca ashinga gwiwe. Ico mwomenya rero gikomeye nuko izo zose ndababwiye hari umunsi zizogaruka mu ruhongore, kuko zose mwumvise aho zavuye, kugira ngo habeho ubusho bumwe n'umwungwe rumwe. Ekleziya Katolika rero yashinzwe na Yezu Kristo bwiwe, ariko ngira ngo izindi mwazumvise aho zavuye, mbere mwanashima hari zishobora kuba zakomose no mu caha. Aha niho ngarukirije. Abafise ubundi bushakashatsi murashobora kubandanya murondera, muzoheza mutahure vyinshi. Mukama abandanya bazigama.